kuri wa gatanu igenekerezo rya 2024 ndamukiza umwaka wa 2020 ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida bwatanze ingabire y'ibikoresho by'isuku bigizwe n'indobo, amasabuni, udukoresho two gufuka ku mazuru n'umunwa ku mugwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cyose ni hamwe n'udukoresho two gupima ubushuhe twahawe imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga. Ibyo bikoresho bikazokora mu miyamamazo hamwe no mu matora mu ntumbero yo kwikingira ikiza cya coronavirus. Muganga Tade Ndikumana arongoye ubwo bushikiranganji aramenyesha icyatumye batanga ibyo bikoresho. Murakoze cyane. Nivyo ko twazindukiye hano kugira ngo dushikirize ibikoresho bitandukanye. Novuga ko biri mu migwi ibiri. Hariho ibikoresho twashikirije umugwi ujeje gutegura amatora seni. Ivyo rero bigizwe novuga n'ibikoresho bizofasha abenegihugu bagiye gutora kugira ngo bashobore gukaraba. Bigizwe rero n'indobo zirenga ibihumbi 2 zifise n'amarobine. Hanyuma akaba amasabune ibihumbi 30 hamwe n'ibikoresho bifuka bikinga by'amamask novuga bishika ibihumbi 25. Byo bizofasha kugira ngo baje bariko baratunganya amatora ko barazomara umwanya munini bicaye ahantu abanyagihugu barimo baza gutora nibo bonyene twateguriye yuko baba bafise amamask. Abandi benegihugu baje gutora bazoshobora gukaraba cyo bituma twabaronkeje amasabune ashobora gufasha aho ibiro by'itora byose bazo bifise amasabune 2. Hanyuma ahatagira amarobine izijya ndobo rero bazoshobora bakoresha kandi twabasavye yuko zijya ndobo zifise amarobine zigera 1000 bazozishira ahantu hari amashure atamazi yarahari kugira zizoshe zibana zifasha abanyeshuri bariko barigira naho hantu. Hanyuma kuvyerekeye abanyamigambwe nabo twaratekanije yuko iyo bagiye gutunganya ibikorwa byabo by'amatora abenegihugu bo kwinjira bashoboye kubagira screening no kuvuga babaye tujya twuma dushobora gupima ubushuhe kugira ngo tuvuge baza gutangura igikorwa nka saa 5 bazo bafise imigwi ibafasha y'abaganga basanganywe kuko umugambwe wose urafise ingene witunganije. Ico gihe rero bazofasha kugira ngo ntagire umwene gihugu afise ubushuhe yinjira muri mitingi. Ivyo bizofasha kugira ngo dusanze ashushe bashobore gupima malaria, basanze ari malaria bamuvure, basanze ari kindi ivuro ri hafi shobore kubafasha. Ivyo no kugira ngo ibikorwa bizogende neza murazi yuko kwiyamamaza bitotangura ku munsi wa mbere cyo bituma twabibahaye. Bijya rero twabahaye babisinyiye igikorwa cy'abari cyahera bazoshobora kubisubiza kugira tugihe amavuriro kuko n'ivyuma bishobora gufasha imyaka itari mike. Nayo haba ku mugwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cyose ni canke abanyamigambwe bose bashima iyo mfashanyo y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Dushimira cyane ubushikiranganji bw'ibikoresho kuko n'ibikoresho byagenewe ibyo twari twarabisabye kubera yuko muri no bisi uko twese tubizi hariho kiza cy'indwara keneye kwikingira. Nabone rero mu matora abantu bazokoranira barakeneye kugira ngo babandanye bikingira kugira ngo batuze neza bafise amagara meza hanyuma beza amatora bafise amagara meza. Umunsi rero n'umunsi mwiza cyane kengurutse gose no dushikirije kubera yuko koko bizotuma amagara y'abenegihugu bagiye gutora aguma ameze neza. Rero tumaze iminsi dukora amanama na Ministère de l'Intérieur na Seni tubabwira ati mbe bizogenda gute muri ayo matora atakintu kwikingira dufise. Bo bari batubwiye ko baza kuvugana n'ubushikiranganji burayi by'amagara y'abantu kugira ngo barabe yuko nabo bofasha muri icyo gikorwa kuri cyo bagihambaye cyane rwose. Uno munsi rero ibyo batwemereye ndabona yuko ariko barabikora. Uno munsi imigambwe izoja mu matora eje kuronka ibyo bikoresho na twebwe twaronse ko ni ukuvuga muga ibikoresho twaronse ni ibikoresho byo gupima ubushuhe. Gusa sukuya ko ari ibikoresho byo gupima ijya ngwara, ni ibikoresho byo gupima ubushuhe muga rumva birafasha kuko bivuga yuko ijya ngwara uyigwaye arashuha. Rero nibaza ko ibikoresho bizodufasha cyane gose. Twari twifuje yuko boduha n'ibindi bikoresho nk'amamaske n'ibindi ariko urumva batwe yuko ibyo bafise ari ibyo
twizere yuko abafasha Uburundi bazoguma barungika n'ibindi bikoresho nkumbure naho zuba turi muri kampanye ibyo bikoresho bidashobora kudushikira. Rero turashimye kuri intambwe tugejejeko, natwe ibyo bikoresho baduhaye tugiye kubifata neza tubikoreshe nk'uko babitubwiye kugira ngo turabe yuko abarundi bose bazoba bariko baraja muri kampanye bazoshobora gukinirwa. Mumenya ko indobo ziriko amabomba zizoshirwa ku biro vy'amatora biri ku mashure, amatora aheze zikazoba ingabire y'ayo mashure. Nayo abanyamigambwe udukoresho bahawe two gupima ubushuhe bita thermoflash mu rurimi rw'igifaransa bakazodusubiza ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu igikorwa c'amatora giheze.